gospel kubera ko bari muri iyi monde nyene ariko wabakurikirana neza ugasanga sivyo rero sabwe dohe amaways kugena mbona kugira ngo tukorereko ikintu cambere Fafa ntituje hirya no hino turakubitirwa kumenya nimba tuvuga ubutumwa tubuvuge mugabo tugira umutima cyane wo kurondera icyari cy'ikintu gospel mbega tugikora gute sivyo inyuma yaho ndakeka ibintu bizogenda neza nico gituma muze nti mu Burundi sinemera cyane ko gospel tuba turanayitangura kutemerana meme mu baririmbyi b'abarideho uyu munsi meme mu baririmbyi wo hasi bamaze kubona ko afise ijwi ryiza hari gucabona je cyo kintu nkunze ukibona cyane uyo mutima na numva ari wa gospel oya reka ndakivuge ko gato gato ndagusabye nimba uwo mutima atari wa gospel kweki shetani yavuye mu ijuru imana ntizikorganiza imana Imana ni imana kandi bikora imana natworganiza muga shetani aravayo n'igice c'abamarayika barava mu ijuru irabaheba myandi majambo imana sumuridere myiza urakoze Yesu Kristo kubera ki yagize abantu barenga ibihumbi ndwi babigishwa biwe mu nyuma gasigara na 11 ntiyari imana ntiyari zikorganiza bisigura biti niba hariho abantu bashobora kuba bari muri business n'amahoro menshi kubera ko bari muri business hari abandi bantu babiriko mu kuri abo nyene bari ufatiye ku rwego umuntu abagezeko woba ujije nabi kubera ko urwego ntirisigura ubu muntu buri mu muntu kuko umuntu arashobora kuba atekeye ibintu byinshi muri we akaba amaze gufundurira agace wowe wihejereho kakaganza ubona ukaca umucira urubanza ngo wapi ntuzi ibiri inyuma ya bya bintu sawa wewe nka dada sivyo mu byo uri kurapfungura n'inguvu uri kurakoresha urabona yuko urabona neza urwego wari wifuza nubwo uri kuno munsi ruragushimishije ukwifuza gufatanya n'umuntu nimbi no munsi ufise 10% menya ko ejo uzokwifuza 15 ni washikira kuri 15 nijambo ry'Imana ariko tuva mu bwiza tuja mu bundi nta Imana ivuga ngo niduhazwe n'ivyo dufise ngo nguce umva ngo Imana afise ngo irakwiriye no munsi ni mufise 10% mugabo nta munsi numwe ukungena Imana yakoze umubiri ikiganza kiri dogati kwe kintambara kirata ntikirigira kivyidogera n'umunsi umwe mugabo kuboko nako kurambara isaha kuraja ko kurashaka kuja ko kwisaha y'10 ari kuboko kumwe so rero nta munsi numwe amano aravuga ati kweka intambara marori ukungene rero Imana yatunganije umubiri yawutunganije umwe ukunda urugingo gose arwa rugenzi rwagwa rero ingorane dufise mwishengero nukuri twihane kirazira ikaziririzwa kuduza imisaya ngo nakayarongoye neza none isi ibintu by'amahiti turimwo muri church ntabwo turiko turajyana hiti frame mu bimenye neza nk'imbi ari byo turimwo ntaho turiko turaja ninde yatoroze ninde yaroza abakizwa abadukurikirana turi mu kiganiro himbaza turabaramukije ariko je sinirirwa ndivuga vraiment umuntu usanga atanzi azoba ari umuntu adakurikirana Ndufacom TV eka uyu munsi nivyoroshe ndabona bigoye cyane ndabona ari ibintu bikomeye reka wese nirirwa ndakwakira azi ko ubushize wari ngaha ariko reka mpere ngaha anye batwibwire nitwa Irakoze Ghislaine akaba bampamagara dada nkaba ndi umuririmbyi nkaba ndi umuvugabutumwa murakoze twabandanije nije ngezweho ni ugezweho je banyita Manyos Furanzima M.C Shalom rishusho mwashaka kuba atari rya mbere muyibonye canke ije mukaba atari rya mbere muryumvise ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo je nitwa Yannick Uttar utagisigura jibu cyangwa réponse kandi umuririmbyi singa mishengero rya Holy Center mvuka mu ntara ya Karusi hanyuma bisigaye karibu cyane gose kuri Ndufacom TV tibaza ya bisigura biti ya going to enjoy nikiganiro murakoze
turi kumwe n'abavugabutumwa turi kumwe n'abaririmbyi rero simbona nyine turi bubikore umunsi inzego zose ziraserukiwe zo mu mashengero rero nka wewe icyo uri kurakora kugira ngo umuziki utere imbere n'ubu nibaza warateye imbere cyangwa aho ugeze ubona gute ndaguhaye umwanya utubwire. Murakoze cyane gose avuze ngo niki cokogwa kugira muziki burundeze cyane cyane muri gospel yotera imbere cyambere yarateye imbere kubera ko burya uravye tuva mu bwiza tuja mu bundi sivyo dada ya tuva mu bwiza tuja mu bundi kandi burya uravye iyo twaherese iyo tugeze icambere na mbere ba partner bagikora kera gose yabari indirimbo imwe isohoka gake igashikira abantu bose ntiwasanga ari nyinshi nico gituma umuntu wese yaba ari oblige kwimusanga hiri dale voix normale none wari guca wumviriza iki bavyasaba ko wumviriza zihari à l'époque nitwarinda gusuzuma ngo indirimbo yakozwe neza cyangwa yakozwe nabi no ukuri twari tugeze ngo ico gihe twatambukira muri uko nyene mugabo mena ona une évolution nibaza ko ibintu byarateye bije imbere gusa ntitwovyishimira par rapport y'izindi ngezo abandi bageze ko turiko turaraba turiko turi compare mugabo dutera tujimire cyane so rero iyo umuntu afise intumbero canke iyo umuntu aboni yaja aragwiza ama strategy kugira ngo ibintu bigende neza ibisigaye nuko tugwiza ama strategy kugira ngo tubandanye dushike ku ico tokwita level nziza level igihugu kidukeneye ko muri rusange n'Imana dukeneye kuko turabana b'Imana kandi tugezwa gukora la d'excellence nkuko Imana nayimeze so nibaza ko rero ngerageje kwishura mu kibazo mwari mumbajije ntabwo turi hasi kandi ntabwo turi nyuma byarateye imbere gusa nuko epoke turiko tukibona ama comparison rero ni vyiza kugira ama comparison mugabo kandi umuntu akayirukako byo byiza rero dusiganwa bibiri ravuga ngo abasiganwa barabaho kandi bahabwa impera bivanye no kugira umuntu yikoreye ko rero bisaba ko tuja muri esprit yo kuvuga tuti epoke tugeze ko mbe hagezwe hiki twokora gute kugira ngo dushinge ibendera y'Imana muri aka karere ka gospel hama bimere nkuko bisumbe n'ivy'abandi nk'ama competition tuba tubona nico novuga murakoze. Ndacari kuri wewe ntituraheza utubwiye byarateye imbere none gute gushika umukidoga ngo baririmbyi ngo ubunga mu Burundi ngo bari nyuma none ni kubera iki kandi byarateye imbere biva kuki nta tugihaze ya ofete iyo tuvuze gutera imbere tuba tuvuze muri rusange kuva iyo byabereye kuko uvuze ngo byarasubiye inyuma ngo baridoga ntibigenda neza ucumengo nta ucumengo bwa mbere byarigeze kuba bikomeye gusumvya ubu ntabwo byigeze kuba bikomeye gusumba ubu turiko turaraba ofete ni twiyumvire nawe iyo uvugije indirimbo negereye intebe yawe ya nyakubahwa apotre apone ugacura abakarite ifise umuziki ifise hari abantu benshi bariko barakora ubu bisumba ijya karite yakiriya gihe ucuvuga leti kubera ikintu n'ikiriya gihe yakiriwe n'aba parametre menshi twoshiramo kuba indirimbo zahari nke kwa abaririmbyi bari bake kuba ariho twe tukironka umuco wo guhimbaza ivyo n'ama parametre menshi ubundi uvuga ibindi mugabo iyo uvuze ati turidoga kwidoga mbo kwidoga ni sawa umwana w'umuntu nigera ba satisfait ico cyambere kandi utidogeye ivyo ukora ntushobora kugira courage yo gushika kuvyo ugomba kandi kwidoga navyo birafise ama parametre menshi bishobora kuva biva ku baririmbyi bikava no ku bandi bifise beaucoup de parametres acho kutumivuga ati tuje ku ma parametre atuma abantu bidoga canke bidashika kure nawe uravyumva twoca dusitayo dushoboye kumenya kuko nitwovuga na yasa wanagomba je shobora kuvuga amwe akavuga yandi umukozi w'Imana hajya akavuga yandi komsa ugasanga tuvuze ibitandukanye rero naho novuga muri rusangi imyidogo itegezwa kuhaba ku muntu wese afise iyaje naje ndidoga murakoze. Reka akabazo kanyuma ugira ce nakira abandi nabo bagira ico bavuze
nararavye mu minsi yahera ukuntu ubona ukuntu hariko haraza abaririmbyi bakoresha ibiteramo hano mu Burundi habe utuntu twishi ku ma Facebook abona ngo bariko barakira abaririmbyi b'abanyamahanga ngo ngaha mu Burundi ngo abaririmbyi barahari hari umuntu nabonye yaciye atari kugura ikiganiro ngo abantu muvuga ngo nta baririmbyi bari mu Burundi ngo najya hari ikiganiro ngo hari concert kitegurwa sinibuka ko hari mu Kamenge nuko hari kona ko hari mutuntu eske none haza abaririmbyi ngaha mu Burundi ataraba hano si vyiza ho urebye abantu bace bavuga nta kantu kakantuze ko bakarimo kuko umenga nyene habaye ko bakengera uvuga kwiki ntibatukengera Jason novuga ko ariko tukengera none Redemption Voice ntiyakoze concert nziza imeze neza cyane imeze neza inyuma y'imyaka 10 n'ingare 15 bariko barakora baduhezagira none ico kintu ciza hanyuma je nyimba amaze imyaka 2 ndiko ndakora ninemere neza nimeze nyine mwe muyanje yuko hari ahantu haragera par rapport ya Redemption Voice donc urumva ikibazo twe dufise twikompara tukishira no mu kibanza tutarashikamo voilà si byiza ko umuntu yigira umustar reka abantu bakugira umustar canke ibikorwa bikuvugira pana we ko gomba hanyuma ikindi twihe umwanya ikintu cyose ugihaye umwanya uburyo bwizigirwa bw'Imana bunyegeje mu mwanya rero ikibazo abantu benshi tugira ofete dushaka gushika nukuri mumenye yuko inyuma ya 6 hari inguvu nyinshi hari gutabagurika hari amakritiki hari kukwima podium ivyo byose nibije mu cyo twokwita ibitera inguvu umuntu gukora nimba bakwimye kuja kuri stage kwa naka na mahoro menshi wegenda wikora peut-être ejo uzoyijako kubera ko nta muntu ashobora kudomeka itara ngo alishire aryubike kwigisimbo niko bimeze biriravuga ngo turi gisagara cyatewe ku mpinga y'imisozi utoshobora guhisha rero nico gituma n'umunsi umwe igihe Imana ivuma Kayini yaramuvumye yaje kumuvuma Kayini aravuga ati Imana ico gihano mpaye vraiment kirandengeye cyo cyatumye Imana idategeka umuntu numwe kuzomwica mugabo Kayini umuvumo warawikuye kuko akaciyo bakigisagara cyambere ciza acitirira umuhungu wiwe yitwa Enoki nagenda babwitse kuri abantu bose bikomera dukurikirana ibikorwa biravuga gusumba gomba ko si byiza ko umuntu aza kukurondera ugacucika umuntu ari kuri level yo hejuru kandi kumbure ari opportunity warurose ko muhura n'uwo muntu bisigura ko ntihagira umuntu agira jaruzi ahubwo nyamu nawe barundi muri ko muranyumviriza cyane babaririmbyi nimuse twijukire gukundana tugira umutima solidarité tunezererwe urugezo mugenzi wacu ageze ko uyu munsi tutaravye kubera ko kuririmba nta mipaka bigira none ko ndirimbo muri hiri songe baraza kunshimira ko ndirimbo ya mbonyi turigera duhura indirimbo ihimbaza Imana nshimire ko indirimbo muri kantike ntazi nabazanditse turigera duhura nabo ngo banshimire bisigura biti indirimbo nta mupaka igira umuntu arayikeneye pastor arayikeneye apotre arayikeneye nta caremwe na kimwe kidakene indirimbo ni Imana irayikeneye ko Imana ntiyihimbaza nico gituma ntagoye kugira jaruzi Israel Mbonyi ngo yaje mu Burundi bamukubita amamiliyoni mu gihe ciwe nawe ko rugiye ciwawe nanje igihe canje ricagera baze batwemeranye kama nshimira Imana kitaragera aho rero ivyo nivyo bizosha bituma dukundana twige kunezererwa aho umugenzi wacu ageze sino vraiment umuntu wese ariko arakora kandi ibihe by'abantu si bimwe murakoze we turahugaruka ko hanyuma ikintu nagiye mvuge kanaco ibi navyo biri ahapo n'ibintu by'amashengero mwendazi murabaride mu eglise yanyu cyo ngire mvuge kigomba gusa ni ibi by'abari babaririmbyi bamaze kugera gukorera ku ma réseaux sociaux biraza kwa nawe urumuride ndabizi muri eglise urumuride kandi ndabizi muri ego ego ona no mu eglise kunyene bimeze ku izi ntambara ziri mu baririmbyi bamaze kugera habona ku ma réseaux sociaux so zino mashenge muraza kuminyuza cyane imbanza kuba mbeshe muraza kukivugaka gasanga mu baride hari intambara nkizo mu kubajya barindi bamaze kumenya kuririmba hari intambara mu mabeking hari intambara mu bintu byinshi hakaba kudahuza oya reka ndeke mu bivuga kwiki mwanya ni kwawe mu bisanzwe biriho kandi mu ma eglise menshi
ariko nibaza ko kenshi biva ku kudatahura kwacu abarideri reka mvuge twese biva ku kudatahura kwacu kubera ko ntiwogwanya mugenzi wawe kandi uzi ko ari umubiri umwe ndakunda kubibwira abantu umutwe ntiwovuga ngo kubera ndi umutwe niyumvira mpanga amaproje ndondera hari amafaranga ndaba kure nshobora kuvugana n'abantu bakomeye bakazana amafaranga ngo nce mbwira amaguru ati ntukenewe kuko ayo maguru niyo agushikana ku isoko ayo maguru niyo agushikana hamwe urangurira vya bintu ayo maguru ni amaboko niyo adandaza afite turakeneranye même si wa mutwe we uraba cane wiyumvira gose amaguru adahari ntaco ushoboye nuvuga ngo iyi mitsi uko birikose hari umutsi uva mu mutwe ukagera hariya mu kuguru turakeneranye cyo yumvira rero wa mutwe uvuze ngo jewe ndishoboye ukacukata wa mutsi ubahuza nawo ucuva rero rimwe na rimwe naho bihari mu maeglise ntivyari kuba bikwiriye kuba vyiza kubera ko turakeneranye nimba uye ari umuleader ndamukeneye kugira ngo anyubake kuko iyo ndiko ndagabura kenshi witwararika cane abantu bari imbere yawe sinzi ko urabibona cyane uba ufite inyota babandi ko bohura n'Imana nuvuga ngo wewe ubwawe urahezagirwa ariko uhezagirwa wimvira ishengero ugahezagirwa wumviriza umuziki ugahezagirwa wumviriza baking no kuvuga ngo kenshi ntushika cyane nkuko vyategerezwa ariko iyo ari mugenzi wanje ariko ararongora ndisanzura sinumva rero ko twokoma tugwana ngo umunsi utarongoye ukumva nyene ukumva ngo sindanagufatira na baking ukumva umengo arongoye ntuhezagirwa ureka guhezagirwa gute ahubwo niho wari sanse guhezagirwa kubera ko agushikana neza ivyumviro byawe byose biba biturije imbere y'Imana ntuburi kuragwana n'umuziki ugwana ngo nishengero haguruka uburi wese rero byari vyiza dutahurane numve ko uyu ni yarongora ahubwo ndamushigikire cyane kugira ngo twese kuko ntiyosuguma imodoka wenyene reka menye ko ndamufasha basi sinumve ko no mutanu ko ari wowe urongoye no muzi emwe no kuririmba cyangwa ukadusanga umurido acyagwara cyangwa imisi yose sinzi nyene ugasanga byaravuye no mu barido byaragiye no mu musiciens urumva nakari warongoye sindamuvugiriza neza afite ugasanga hamaho intambara twarataye gutahura ko turi umubiri umwe n'amaguru nanje ndamaboko twese turakeneranye nimba ateka ibiharage reka nanje nteka ibiraya bazi uriye umuceri wonye n'imisi yose ko bikose urakura ariko hariho akantu bubuze mu mubiri ariko niyateka umuceri nteke ikindi kintu yes voilà imyungu murakoze ushobora gusanga nka par exemple akunda umwungu nka Yuta umunsi ugacuzana ikijuma umunsi utagenda atafashijwe neza agenda atabaye satisfait ngo tumenye ko turi umubiri umwe ikirenge ntico kwidogera musanzo urabona ku birenge haje ibirato sivyo mugabo nta munsi numwe kungena Imana yakoze umubiri ikiganza kiridoga ati kweki ntambara ikirato ntikirigira kivyidogera n'umunsi umwe mugabo kuboko nako kurambara isaha kuraja ko kurashaka kuja ko kwisaha y'imiliyoni 10 ari kuboko kumwe so rero nta munsi numwe amano aravuga ati kweki ntambara amarori ukungene rero Imana yatunganije umubiri yawutunganije umwe ukunda urugingo rwose arwa rugenzi rwako rero ingorane dufise mwishengero nukuri twihane kirazira ikaziririzwa kuduza imisaya ngo nakayarongoye neza none si ibintu by'amahiti turimwo muri church ntabwo turiko turajyana hiti frame mu bimenye neza nk'imbi ari byo turimwo ntaho turiko turaja ninde yatoroze ninde yaroza bakizwa nta c'est pas si compétition umuntu wese amenye kubyaza umusaruro igihe Imana yamuhaye na opportunité hanyuma murakoze pardon tukiri ngaho tunatahure ko Imana ikora gutandukanya nimba wumva ko wowe iyo ugiye muri za ndirimbo zinyaruka utese abantu bagaterura intebe urabona hari igihe umuntu aririmba abantu bagasara intebe bakaduza ukumva umengo niho byasaze ariko ukibagira ko wa wundi nawe aririmba za zindi twita ngo ni adoration zigenda bukebuke
hajya imana ishobora gukiza umuntu atanabizi ko yakize nivuga ngo muri hose muri wa wundi ariko arasara hari ikintu ubwo nyene yumva ko nivuga ngo mu gukira kwiwe byari mu gusara petetre yaragwaye ukuguru iyo atiruka ukuguru ntikwari kugororoka hakaba hariho n'uwundi yari afise ikibazo mu vyiyumviro kugira ngo akire byasaba ko aturiza imbere y'Imana Imana ikamugendera muri bwa kayaga gakeya ikamuhindura novuga ngo rero nimba wewe ugukomera kwe kuri muri louange muri zimwe zinyaruka nawe bikaba biri muri mutahurana ico udashoboye reka mugenzi wa gishoboye agikore ntumve ngo kubera ko iyi misi yose yamarongora louange imisi yose ariwe bamubaha za ndimbo zinyaruka nuko ariho nyene Imana nkuko wavuze nuko yes nuko ariho Imana yamuhereye nimba Imana yaguhaye kuvugishwa harundi yahaye kuvuga mu ndimi cyane harundi yahaye gukiza ingwara en fait twahawe ingabire zitandukanye tutahure ko twese izo ngabire zose zoba ku mubiri wa Kristo reka bakumpere nawe ugira ico uvuze kuri ibi byose nibaza ko wabikurikiranye jewe nabikurikiranye hanyuma ikintu tangura mvuga jewe maze imyaka maze nkurikirana ikintu citwa gospel music imyaka umaze uvuze donc kuva umunsi wa mbere uvuze wacatangura gukurikirana cyane maze imyaka nkurikirana cyane ikintu citwa gospel music notangura mvuga ikintu watanguye uvuga ngo gospel ntaco tuzi umenga ntitukeneye no kukimenya imbere ko tuvuga ibi bintu vyose tuko turavuga birakenewe ko dukubitirwa kumenya icarico gospel kubera ko ndakubwiza ukuri ntubona ko dufise n'abapotre bakomeye cyane mu Burundi bita abaprofete bakomeye cyane ariko ijambo gospel ni bake cyane barizi ego jewe ndi umuntu nkunda no kwiga imvugo z'abantu kumviriza umuntu nkumviriza ni uyu muntu afise ntuzenyija hehe ndakumviriza ngahora nkakuraba ngahora uko nkunda gukurikirana ama video nkunda gukurikirana ibiganiro ibiki bintu byinshi bakubwiye imyaka maze umwanya munini cyane ndagukoresha mu gukurikirana ibi bintu n'abantu bake bazi cyaco gospel n'abantu bake bazi ukuntu gospel yategeza kugenda rero tuvuze ngo tureke ngo nta nibyo tuzi ndego normalement ntabyo tuzi ariko turakubitirwa gukora ico tuzi turakubitirwa niyo tuba tutarabimenya neza ariko twiruke kuririmba mugabo twifocusinga cyane kumenya ibyo ari byo turiko turakora of course kubera ko ikintu kigira kidusubiza inyuma jewe sinemanya mbere n'umuntu avuga yuko mu Burundi dufise gospel mu Burundi nta gospel dufise kubera ko tuzogira gospel igihe twatanguye kumenya ivyo ari byo gospel ukuntu ikorwa niyo twategereza kuyijana kubera ko uno munsi gospel abantu bitwa ngo bayirimwo ntibayijana aho gospel yategerezwa kuja sinzi ko riko ranahura abaririmvyi benshi dufise mu Burundi bumva ngo muri bya gospel ariko waraba neza ivyo arimwo ugasanga sivyo uraza kuduha example sivyo come on uravyumva abakozi b'Imana benshi dufise twita ngo dufise abaprofete bakora ibya gospel kuko kubera ko bari muri iyi monde nyene ariko wabakurikirana neza ugasanga sivyo rero sabwe dohe amaways kugena mbona kugira ngo tukorereko ikintu ca mbere Fafa ntituje hirya no hino turakubitirwa kumenya nimba tuvuga ubutumwa tubuvuge mugabo tugira umutima cyane wo kurondera icari c'ikintu gospel mbega twogikora gute sivyo inyuma yaho ndakeka ibintu bizogenda neza nico gituma muze nti mu Burundi sinemera cyane ko gospel tuba turanayitangura arumva asha wisunziki nyakoba wisunziki murakoze cyane reka ndabije ubibona gute ubitahura gute reka ndabijeko tuvuze gospel cyane turumvamwo ubutumwa evangelisation turumvamwo kuririmba sivyo turumvamwo aya mareresi vuga butumwa kuko gospel musange ni vuga butumwa
muri rusange ikintu cyose kituzana mu vugabutumwa turumvamwo ibikorwa byose vugabutumwa ibikorwa byo gufasha abana ibi byose ni gospel sibyo gospel rero uko jewe ndabibona hageze iko je ndabibona rero gospel turakubitirwa kuyimenya kumenya ivyo ari vyo hanyuma dutangure wamaze kutondagura harimo ubutumwa bwiza harimo gufasha abo imfuvyi hariho kuririmba hariho ibintu byinshi wamaze kubidondagura come on jewe rero ukuntu ndabibona abaririmvyi benshi bari muri gospel cyane igituma atayihari mu Burundi igituma atayihari reka ndabikubwira ntituranatangura dada no gutangwa ntituratangura ndakubwiza ukuri tugiye kuvyatana tana dufise mu Burundi iyo tuba tuzi icari cyo gospel tuba turi ku rwego ntashobora gusigura sivyo mfatiye muri East African Community turi mu Burundi dufise u Rwanda dufise Congo dufise Tanzania dufise Uganda dufise Sudan dufise Kenya sivyo ibihugu nakubwiye imyaka maze ndayimaze nkurikirana iki kintu citwa umuziki wa gospel sivyo ndaraba ndarondera ndamenya ikintu citwa talent dufise hano mu Burundi iyo yaba ari byo dukwiye guhagarara ko tugace tuvuga ngo je ndi muri bya gospel cyangwa ndi muvuga ubutumwa muri gospel cyangwa ndi iki sivyo mu vy'ukuri tuhatugeze ku rwego tudashobora no kwikompara mbere n'ikindi gihugu na kimwe cyangwa muri South African Community sivyo ariko kubera ko tutarabimenya turacari hasi come on ingo rero sivyo twashaka kugira ngo basi tuganye umwanya twinjire ni idonido twinjire idonido udome ko kubona mu bintu turimo turi mu bintu bita gute majama turi mu bintu nukuvuga abaririmbyi benshi duhere ku baririmbyi benshi turiko tuza dukoresha talent sivyo tutaramenya ivyo ari vyo okay none nibiki ivyo ushaka kuvuga muri make nibiki bidunure neza parce que nibaza ko bakunze muko matukurikirana nibaza ko turiko turavura iyi ni deba turashaka ngo tuyego tumenye ibihute bidome ko kubera ko umwanya ntube muremure mugabo ubanza ukizana uvuge ati iki muri mwijambo gospel harimwo imana tugiye mu nsiguro sivyo harimwo imana mu makamere y'Imana harimwo kutishira hejuru harimwo ibintu byinshi ugiye kwiga ibijanye n'amakamere y'Imana rero nimba dukora bya bindi byo kutarondera inyungu ziwawe ibyo byose biri muri bya bindi muri bwa kamere sivyo ibyo byose nivyo nashaka yuko abantu bitwa ngo bakora ibya gospel bamanza bakamenya kuko no musa abantu benshi bari muri gospel yibona ngo afise talent sivyo agaca avuga ati ndashaka ko nokura kantu muri talent ndabici kubera ko mbona muri gospel ari noronka canke no pasa sivyo ndabicisha agaca avuga ati ndashaka ko noronka kantu kiwanje ndabicishije muri gospel sivyo nayo ni gospel hari mw'Imana hari ibintu bimwe mw'Imana ndashobora gushigikira bivanye nuko bitari muri ntuzanya yayo uravyumva ukabona umuntu amaze imyaka niki ariko aridoga ngo gospel ntimurishe sibyo uraraba neza yuko itakurishe kubera ko ukuntu wavyitwayemwo n'ukuntu wabigiyemwo wibaza ko biri atari ko biri sibyo n'abavuga butumwa nuko arashaka kuba ari umuntu novuga ngo agafata nko rero kanse yiwe sibyo ashaka kuba yoje imbere y'abantu akagira ante voilà reka ndondere verse kame imwe canke zibiri muri Bibiliya hamanje kwisangiza abantu agafatira kuri ico kugira ngo amenyekane afatiye kuri ico ariko atari muri wa mutima gospel uranyumva igituma mvuga ko muri gospel tutaranatangura benshi imitima yabimeze gutyo kugira tugende ko navyumvise nagenda kubaza akabazo kamwe mon frère none nk'akarorero ubunyene urafise indirimbo ubunyene yobikira guhezagira kwisi yose ubunyene woduha nk'akarorero nkimwe umvuga ati muri misiri kirankorera kugira ncinda kwibariza ukabyotse ndayifishe nkiyi nakabazo ngomba kubaza gatoyi nyene idotonshwa ushaka ya naho yobi yo mu gishinwa nta kibazo nta kibazo rero mu kiyuta chayiza sawa
indirimbo iyo ariyo yose uvuze iyo ariyo yose atari indundi nukuri nta kibazo na kimwe wumva iri kiragukorera sawa waymaker Yeah. Voilà. Warimvye waymaker yitwa Snatch. Yego. Urazi se wiwe? Ntawenzi. Wapi? Urazi wavukana? Na mama we ntawenzi. Urazi hagira mu kabari? Na batantine n'amashusho. Urazi akabari? Urazi ivyano? Urazi ivyaje? Nta kintu na kimwe d'ordre umuharura ko uzi. Mugabo waymaker urayizi cyane. Urakoze. Yego. Israel Mbonyi. Indirimbo ziwe zirashobora kwa ziguhezagira. Harimwe izimpezagira n'izindi zitaguhezagira. Yego. Urazi ivyo afungura? Oya. Wapi? So rero jewe nibaza ko ikibazo nari mfise kiratora inyishu. Mu bisanzwe umwana w'Imana Yesu Kristo igihe yaza kwisi hari ibintu Imana yari yaramubujije. Yego. Icambere yaramubwiye uti genda ukiza abantu ntuzoca urubanza. Cyo gituma shikiri umusambanyi cyumvira ati ngo hano. Shikiri wiba yamubwira ati ngo hano wewe uri umugenzi. Kubera iki? Imana yaramutumye tugenda umukize ntumucire urubanza. Bamuzaniye ati utwamfasha sambana. Ntiyamubwira ati sawa ndavyemeye twamfasha sambana. Oya. Acaga ati sawa. Nimunzanire ubu ariko. Muri mwese utarabikora basi namwihanire je ntibize byinjego. Mu myitera amabuye kuba batarabikora. Hanyuma bagatwasubira inyuma. Mu yandi majambo yarakurikije ikintu citwa kudaca urubanza kandi ari mwene guca urubanza kubera ko isaha itaragera. Hamwe no kwemeranya na wewe yuko gospel mu Burundi itaratangura hari gihe vraiment jewe kubinyerekeye numva umengo no banihenze kubera ko impamvu mu byo wasigura yavuze ko harimo ubutumwa eske nawe evangeliste bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi konzi hariho nabirirwa mu mabarabara duhura nubu hajya kuri batana haciye bariko baravuga ubutumwa bwiza ico ni cerekana ko gospel mu Burundi nyimba evangelisation irimo iri kirakora abapastori bose urabacira urubanza wapi kubera ko igihe bahamagagwa siho twari turi kandi kirazira mu bisanzwe kirazira kujija umuntu yahamagawe n'Imana kubera ko wewe naho yogenda akavyitirira ku munsi w'urubanza si huzoburi ahubwo si byiza kujija umuntu utazi ko yahamagawe n'Imana uko vyogenda kose bajya mu bisanzwe kungene vyari bikoye komera je duhuye mu barabara gasanga ndiko ndatamba mvuga ngo Yesu agira neza Yesu agira neza peu importe ukumeze okucuca ko kigira ukavuga ati reka mere nka Paulo Kristo haba mu byiza haba mu bibi avugwe rero gato hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo ngo yavugwa mu jyaje canke yavugwa mu kuri nuko ariko aravugwa rero jiki sinza kuvuga uyu munsi ni mwebwe ndabona iyo ni erema imwe yerekana ko gospel mu Burundi ihari deuxièmement nyimba ho shobora gukogwa ico no kwita dufatira basi kuri concert ya Redemption Voice canke ya Victorias hakaza abantu isinzi nkarya iyo nindi elema imwe itwereka yuko gospel hari none bajya abantu bose nyimba itayi hari Imana ntigeze ihura n'umuntu numwe mwakije kibanza sawa kuko mu Imana ivuga ko hamwe babiri canke batatu bazoba bari nk'ubu Imana iringa Deje Imana ntibiri so rero nibaza yuko kubinyerekeye hamwe utodoha yandi amargima jewe vraiment numva umengo gospel nturakonvenka neza impamvu ibi bitaraha guhindi argument sivyo muri byukuri nka wewe umuririmbyi akomeye cyane nka Yannick sivyo hari urugero wipfuza kwibonako ego sivyo hari urugero wipfuza kwibonako nimba maze imyaka 2 muri game canke 3 canke ngahe hariho urugero wewe nyene wipfuza kwibonako basi ugitangura game sivyo urugero uri kuno munsi nigubona ko wobaye ufise urarwishimiye wait ndashaka kumwishurira si umbabarire mugabo ishura nta ya ni deba kuko turayaga ndashaka en fait aho oye ufatiye ku rwego umuntu abagezeko woba ujije nabi kubera ko urwego ntirisigura ubu umuntu buri mu muntu kuko umuntu arashobora kuba atekeye ibintu byinshi muri we akaba amaze gufundurira agace wowe wihejereho kakaganza ubona ukaca umucira urubanza ngo wapi ntuzi ibiri inyuma ya bya bintu sawa wewe nka dada sivyo mu byo uri kurapfungura n'inguvu uri kurakoresha urabona yuko
urabona neza urwego wari wifuza nubwo uri kuno munsi ruragushimishije ukwifuza gufatanya n'umuntu nimba ino munsi ufise 10% menya ko ejo uzokwifuza 15 niba washikira kuri 15 n'ijambo ry'Imana riko tuva mu bwiza tuja mu bundi nta Imana ivuga ngo niduhazwe n'ivyo dufise ngo nguce umva ngo Imana afise ngo irakwiriye uno munsi nimufise 10% wari wifuza 10%. Oya umvirize nakubwiye ino munsi urana ko mfise 10% nca nifuza 15%. Ninashikira 15% nzoca nifuza 20 nta munsi numwe nzokwigera mpamvu uno munsi ufise 10% wari wifuza kangahe uno munsi ijuru turi kumwe tuvuge ku rugero rw'uno munsi ufise 10% wari wifuza kangahe oya nagwaye akarorero nukuvuga iki nashaka kuvuga muri kano kabazo nashaka kuvuga nti mu vy'ukuri hari urugero twari twifuza kuba turiko sivyo ubutumwa buravugwa kuko twese twarakijijwe afite wewe impamvu ngiro utabona ko buhari nuko wavukiye mw'ishengero ariko nk'abatwebwe twakijijwe dukuze turazi ko ubutumwa buhari kuko ntitwari kurokoka iyo batatubwira reka ndakubwire iyo amajwi atavuga hari n'abandi benshi aho hasi bavuga ati abavuga butumwa baruzuye bakomeye kubera iki aza aho bamukuye reka ndakubwire rero nukuvuga hariho urugero rwo kumenya n'urugero rwo gutangura je cyatumye mvuga nti gospel mu Burundi novuga ko yo bitaranatangura kuri wewe sivyo ni kubera iki ni kubera ko nakubwiye natangwe mvuga uburorero bw'abantu benshi babikora batari muri monde ya gospel sivyo ntubona mbere abona abashayininga bagira gute niki nivyo bari ku rugero rwabo wanashima mbere gospel iri muri bari abantu bo hasi iyi mitima yoyo izirondera neza ari kiriho sivyo ari kiriho iri muri bari abantu bo hasi mugabo iriho urugero twega tuko turavugamo aha urugero tuko turavuga rwa redemption voice rwo hejuru rwa apolinaire niki sivyo aha hejuru ko mu by'ukuri ntiri ku rugero twayifuza ko hano mu Burundi basi suko twari twifuza mugabo irahari twaye tuvuge basi kwihari kubera ko uburyo yuko idahari aho nitwohava iri ku rugero rwo hasi cyane basi dutora inyishu mugabo irahari iri ku rugero rwo hasi ariko Bindi John zovyemera neza habaye igenzo mbona abantu benshi sivyo abantu bon niyo batoba singomwa babaye bose kwera ko nigiye aza kwigisha novuga gato tuganye umwanya novuga gato je nagerageje nagukurikiranye ego nagukurikiranye kandi abantu ko mandukurikirana iyi ni deba mwese azana icyumviro ciwe umuntu wese afite icyumviro ciwe ico kiza ca deba ndabizi neza hano mu commentaire bafite baza nabo nyene baza kuvuga ariko umuntu wese agira ico avuga kandi ico twifuza mu mitima yacu turifuza kubona gospel mu Burundi iri ku rundi rwego rwo hejuru ibi biganiro ko turavuga birashika hanze y'u Burundi nabo nyene basanzwe babona urugero gospel y'u Burundi iriko nizera yuko biraza kurenga imipaka sivyo reka tuvuge gato je nagerageje gukurikirana kandi urumva wagerageje kubisigura uko uvyumva kandi biri muri wewe nabandi bagerageje kuvuga uko bavyumva je uko ndavyumva nanje reka mvuge duriko turavuga twagerageje kuvuga intambara z'mu mashengero intambara z'mu baririmbyi nk'aba ba Yannick Uttar je sindi n'umuririmbyi sindi n'ico ndabikurikiranira kuri Jende umujournaliste ndagerageza nka ivyumviro ndabironka vyinshi Yannick Uttar twari kumwe Fafa Praise kuri Fresh TV ariko twaravuganye twari muri deba itandukanye ni gato ariko turiko turavuga hari umuririmbyi yambwiye Fafa Praise ati kibazo kiri mu baririmbyi umunsi ntibemerana meme no mu bapasteur hari kutemerana meme mu baririmbyi baba leader uyu munsi meme mu baririmbyi bo hasi bamaze kubona ko afise ijwi ryiza hari gucabona je cyo kintu nkunze ukibona cyane uyo mutima na numva ari wa gospel oya reka ndakivuge ko gato gato ndagusabye nimba umutima atari wa gospel kweki shetani yavuye mu ijuru imana ntizikorganiza Imana ni Imana kandi bikora Imana yazikorganitse muga shetani aravayo n'igice c'abamarayika barava mu ijuru irabaheba myandi majambo Imana sumuridere myiza urakoze Yesu Kristo kubera iki yagize abantu barenga ibihumbi ndwi babigishwa biwe mu nyuma gasigarana 11 ntiyari Imana ntiyari zikorganitse bisigura biti
niba hariho abantu bashobora kuba bari muri business n'amahoro menshi kubera ko niba bari muri business hariho abandi bantu babiriko mu kuri no mu game abo nyene bari mu kuri rero ntiturababona oya erega wewe turababona ku rugero igituma twifuza ko tubabona biriza igituma udashobora kubabona nturi imana ehera ndakwereke sivyo avuze ku rugero nuvuga ngo n'urugero sawa ku rugero abashaka ariko hariho urugero bariko sawa ntariho ubwo batarashika ko ariko hari n'ubwo bariko sawa sawa reka ndabakarorero navuze urugero navuze urugero ariko kandi ndashaka ko tumva neza urugero nashatse kuvuga baguhaye igikombe c'icayi ca mukara sivyo barashizemo udutete tungahe tw'isukari sivyo normal isukari irimo sivyo imaze kubamwo wowe ukanywa ntikwiye mugabirimo ariko irimo sivyo unywa isukari ico cayi yokinywa nabikubwiye ntikwiye ariko irimwo hari n'abandi unywa isukari ico cayi arakinywa hari n'abandi ugize nyinshi batanwa turi ku c'isukari umuntu akunda isukari ico cayi arakinywa kuri twa dutete tungahe nabikubwiye hariho ukunda isukari hariho n'utayikunda hariho n'uwo bashobora kuba baranayibujije ariko uwutayikunda ntaca abwira uwuyikunda ngo wowe urakunda isukari cyane ariko kandi nimba turi ku rwego bivanye n'umuntu sawa reka basi duhamagara abantu bose banywa isukari sivyo kugira ngo ntagire uvuga ngo je barayigize cyangwa ngo ntage n'uvuga ngo urabona iyo ushaka kujija ikintu abantu bose turazi ko ni beza kuko baremwe mu ishusho y'Imana ariko umuntu oya reka ntacyo tubivuge gutya ariko umuntu bivanye n'amaso amuraba niya by'ukuri ajija tuye umuntu ameze gute sivyo none kandi na style y'umuntu umuntu avuga kuberewe bivanye na style wewe ubwiwe yibaza ngo iraberewe nuvuga rero na wewe nimba uri kuvuga ngo nta gospel ihari bivana na wewe gospel utahuriye ariyo sivyo kuko ivuga butumwa je numva ivuga butumwa ni ikintu cyose gitangaza Imana cyamamaza Imana kivuga ugukomera kw'Imana kandi kigahindura benshi uko biri kose nimba hari bariko barahinduka nuko hari ubutumwa bwiza burahari buretse kugera kuri rwa rwego wewe wifuza kuko hari n'abandi hari yabumva ati yo turatesa kandi nabo nyene ntubajije niho nyene bageza rero nkwere uno munsi tukagenda tuvuga tuti gospel turayifishe ku rwego nyene rwa gospel sivyo tuzoba twihenze igituma je ndiko mvuga ibi nshaka kuvuga kuri ca kintu nahera ko mvuga kimwe Fafa yavuga ngo gospel ngo nta nubwo tuyizi bien sûr nayo tuzi sivyo igituma ndiko mvuga ibi ndashaka gutera intege abantu umuntu wese ariko arakora bino bintu byitwa gospel yige canke yifocusinge cyane ashimwe n'inguvu nyinshi ziwe zose mu kumenya gospel sivyo komsa azobikora neza kandi tukagera kuri urwo rwego turaza kubona abaririmbyi bari urwego rwo hejuru turaza kubona abavuga butumwa rwego rwo hejuru sivyo ku buryo mu Burundi tuzovuga tuti kabisa gospel ku rwego rushimishije nuko murakoze novuga gato jewe mu bisanzwe je ngerageje kuraba en general gospel je sinza gushigikira we ngo nta gospel ihari kandi sinza kubashigikira namwe je nta namwe mpagaze ariko je ikintu ndemvuge kimwe umunsi kihari bivanye n'ibintu je nguma ndiko ndumva hari ca kintu bita kutamenya umuhamagaro hari benshi babikora batazi umuhamagaro barimwo hakaba n'abandi kandi abo ntitwobajija niko gutahura kwabo kugeza ariko twashaka turondere solution yo kuntu ibintu byoba neza meme mu bakozi bana hari abantu babikora ku bw'inyungu zabo abo bantu numva biragoye usanga hama hari kwagutera reka tubivuge ko birahari mwabonye ko no gukubitana amabuye yateranye no marindi ngira ntiharagera ku rwego rwo guterana amabuye kubera iki ntibarabibonamwe amahera ariko ngira mu bakozi b'Imana rero reka mpeze ikintu novuga kindi reka mvuge cyese ndiko ndabashigikira ariko ikintu kimwe kihari uyu munsi baririmbye hari abaririmbyi bahamagawe
par exemple hari abarinzi umuganira ukumva ko afise inyota yo kubona igikorwa kigera kure no mu bakozi b'Imana hariho abantu barara ijoro n'umurango basengera igikorwa rero d'une part hariho abakozi b'Imana cyangwa abaririmvyi bafise inyota yo kubona ibikorwa bigera kure d'une part hariho n'abandi batabona ibyo barimwe bariko barabikora uko nyene rero bose twagomba turondore solution y'ibintu y'ukuntu ibintu byo genda neza avayo ko turondera solution bakunze muko amadukurikirana jewe ubunyene wovuga ati Yannick Uttar hitana band yawe uzoze koresha igiteramo muri boîte mugugire gospel ubaza ko ntogenda muri boîte sawa uriya mu frere hamwe yombona mugugire gospel titurakeneye yuko uzana za ndirimbo zawe zanzovuga ibendera wavuze ko uzoshinga ibendera aho uzoja hose ikindi mbivuga none rero turagutumiye iyi weekend ni uzo kuri stage muri boîte uri kurahimbaza nogenda sinogenda stage uhimbaze muri boîte dono na timu yanje nogenda sinogenda sinzi weje navyo jewe numva umengo wogenda wewe umva umengo nogenda kubera iki kubera ko aho tugeze mu bisanzwe twe dutekeye Imana muri twebwe sivyo ntituvuga ubwiza bw'Imana mu ishengero gusa kuko mu ishengero hasanzwe hari abakijijwe barakijijwe hajya duhamagara ubwiza bw'Imana bugakorera abantu ariko kuvuga ubutumwa tuvuga ubutumwa kuri bajya batarakizwa je numva umengo wogenda kuko wowe ugiye kuvuga ubutumwa nico gituma none uwombona ataza makuru agasanga afise ensima muri boîte ndiko navuga Yesu ndaci bokumusi nkatangura uwomba nayo vuga ati urya muririmbyi n'umusazi ntakomeye yavangiwe ni babandi batazi ivyo barimwo nico gituma gospel mu Burundi tabaho bari bakwiye gusubiraho bakiga neza ivyo bajemwo bakabisubiramwo kumbe wahawe umutumiro na mpemu yera hari imitima abantu wagiye gukiza so Imana ntituyizi ico asulinye kubinyerekeye kubera ko impamvu Imana uko mwakoranye uyu munsi yavyibagiye ejo muzokorana ibitandukanye uko mwakoranye uyu munsi buri munsi tugenda turamenya ubwishi bw'imbabazi zayo ubwishi kungene tuyitahura ukungene tuyimenya bivanye n'ivyo yadukoreye bisigura biti gospel turayizi mu Burundi mugabo uyu rugazo tuyizi ku munsi peut-être tubizwa bivana no kungena Imana ahizo bitugejeje ari naco gituma Bibiliya iravuga ngo mwige kubunga n'ivyo mufise kandi munezerererwe ibihe murimo ko ibihe byose si bimwe hari ibihe byo kuvuka n'ivyo gupfa igihe cyose gifise son contraire Jesus Christ ari naco gituma bene data ifoko turaba tugatora amasolution yandi mugabo ibi bintu bibiri gospel irahari arimvye bariko barakora hanyuma kandi Imana bugira kiratujana kure cyane kiratujana kure gose ahubwo twiga amasolution gutere twobishira kuri level nziza twipfuza kama mon frère murakoze ya urakoze cyane gato yampereye kuri kakabazo jewe nanje nogenda nasobetse nka M.C Shalom vraiment nogenda nasobetse nogenda nambaye neza bien kandi nogenda mfise ingufu nyinshi zo kuhimbaza muri ico kibanza kubera ko hariho imitima imwe no bangiye kugira kuko muri wa mutima ego vraiment nogenda nasobetse ni kwafe nogenda nagize bien ya ikintu buzo ti hakenewe iki je nibaza yuko uku kuntu turiko turavuga ibi biganiro birakenewe s'il vous plaît nimba twifuza kugera ku rugero nyene tubona ko ruteye imbere ibi biganiro byari bikenewe ibintu birakenewe rero ikintu ca mbere nivyo turiko turagenda bukebuke barakenewe nguvu zacu muri kwa kumenya no kutahura ubwiza bw'Imana uko Imana iri kugira ngo bikunde turenke wa mutima turenke namanabwiye abantu benshi igutararonka impamvu ituma himbaza Imana birakugora guhimbaza Imana kubera ko nta kikomotiva nta kintu kiri muri wewe gituma uhimbaza Imana rero plus utaramenya plus utarashikira okay none inyoni ziri motive par quoi ko zihimbaza amabuye ari motive par quoi ko himbaza ibiti bimotivwa ni igiki kimotiva ibiti guhimbaza nico biri burya rero umuntu uno munsi arashobora kuba atatsitaye umuntu n'umuntu ariko hanyuma bikamutera guhimbaza Imana ko atatsitaye burya umuntu wese afise ikintu kimotiva antuka ko yohimbaza motivation ziratandukanye uno munsi arashaka kuba utatsitaye ukaza wumva wohimbaza muri uko kuba utatsitaye ariko igihe woronka ikindi kintu kiza kikwereka yuko kijya kintu gifise uburemerezi burusha ubwo wabihaye
byo tumuhimbaza cyane kurusha ko ari guhimbaza ya rero motivation ziratandukanye uno munsi rero nibaza ko twoshira ingufu cyane mu kumenya no gutahura ibi bintu hanyuma tukabikora perfectly kurusha uko tuko turabikora uno munsi nitwabimenya uko tuzotubimenya nkuko bivuze uti uko bukeye dutera tumenya voilà hamwe rero twoshira ingufu nyinshi mu kwifuza kumenya bino bintu mu byo kuri tuzobona biza kandi bizoza ku rwego nta nindosho kwidoga ngo batuzanye abaririmvyi ngo bahandi twebwe ubwacu tuzobona turi ku rwego dushobora na twebwe nta nzigo ntaki sivyo mazige nkurikirana abaririmvyi muri Nigeria sivyo Nigeria nibaza ko wanashima kiri muri bimwe mu bihugu muri Afrika bivugwamo gospel kandi bikavugwamwo n'igisatanise ca hatari uravyumva izo parties biravugwa muri Afrika sawa sivyo selon ababikurikirana cyane bakanavyiga cyane mugabo kandi nivyo bavuga ego nivyo bavuga kuko nta hantu bavyanditse baradusinyira tibuga twe dukorana na shetani oya nta bavyanditse rero maze imisi nkurikirana abaririmbyi baho canke gospel yaho mu vy'ukuri ivyo vya gospel ibyigisatanise ntavyo nzi ariko ibi bitubonesha amaso by'iki niki turabibona mu vy'ukuri uja gusanga nibo bantu ba mbere bafitaniye urukundo mfatiye nko kintu cyitwa abaririmbyi hagati yabo ni bantu ba mbere bafitaniye urukundo maze kubona bari muri bamwe maze kubona hano muri Afrika sivyo nakubwiye yuko imwanya munini cyane ndawumara nkurikirana bino bintu nico gituma numva umenga natwe dukwiye gutera intambwe nico gituma mvuze ngo jisho cameraman silver mvuze ngo urugero mu ntahure vraiment mu ntahure hari urugero mba mbona nanje mba nipfuza ko acha munyemera ko tuzogaruka hariho reka ndabarangirize ko ndabona byanse ko bahuza aba bagabo reka n'ikinyeni ivuga reka mvuge kino kintu kugira ngo n'abatwumviza bumve dernier mot tushizeho nibaza ko gospel bwa mbere na mbere iriho gusa ntiri ku rwego twifuza ariko iriho kuko uvuze ngo ntihari abakijijwe none bakijijwe iki bakijijwe gute nimba batabwiye ubutumwa ko biri kose urumva barabwiye ubutumwa ahubwo gusa dutahure ko muri bino bintu turimwo nimba uri umuvugabutumwa nimba uri umuririmbyi nimba ukina amasketch gospel ikintu cyose uri kurakora cerekeye Imana gikore wumva kuri gukora umurimo w'Imana ntiwumve ko ushaka kuganya amafaranga ntiwumve ko ushaka kumenyekana ntiwumve ko ushize imbere ko YouTube yawe igira ama views ntiwumve ko ushize imbere bijya bindi byose ahubwo shira imbere ko umurimo w'Imana utera imbere nimba uri hasi korera Imana wewe himbaza Imana nimba uri umuhimbaje menya ko icyo uri kurakora ni kubw'Imana ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukunde Imana n'umutima wacu wose nitwayishira imbere nzobikora ntabanje kwiyumvira ikindi cyose muri uko kubikora ntabanje kwiyumvira ikintu cyose nzorinda babandi bavuga ngo impamvu ngo biriko ngo hatera imbere ngo babandi babikora kubw'amafaranga je ndabikore kubera Imana ntihumve ngo nza kugenda ahantu kubera bampembye nza kugenda ahantu kubera nza gukora hariho n'abaririmbyi usanga bavuga ati je eglise meze uko sinoyijamu kubera iki hajya nani hari abagomba kumva ubutumwa twumve ko duko Imana ahantu hose irahaba no musi y'igitandi irahaba kubera ko wanka kuja musi y'igitandi Imana none ubaye uwicubahiro gose gusumbya Imana jahanu hose jahanu hose bikunda ahantu hose wumva kutabara imitima haje kugira ngo gospel itere imbere nababandi biyumvira ngo ntayihari bumve kwihari kuko hari abantu hari yaruguru bavuga ati ngo nagomba mvuga ati naka kubera ari hejuru aragaya wa undi ari hariya nabo nyene bwabone umenga ntibakiberanye wala warabasimvye genre warabarenze reka mvuge uti warabarenze ahubwo twumve ko gukorera Imana no gukorera Imana duce bugufi nimba Imana ishobora kuvugana na wa musaza ari hasi ari mu muferege nawe menya ko nujya ahaye ari umwana w'Imana ni mwene wanyu mukunde nahari hari hafi acafuye mukunde twumve rero ko twese ubwacu twifuza ko Imana igera kure nitwaduza ibendera y'Imana gospel izoduga hejuru igera aho dushaka ko igera hamikini nacu dukundana
nico kandi Imana ni rukundo gushigikirana solidarite mu bagospel Yannick yagize igikorane nimba mfise uwo mwanya ntafise icyambangamiye sinje kuryama ahubwo ningene ndamushigikira sinje kumushigikira ngo nuko ndirimba gusa abarinzi bateye imbere cyane nka Yannick niko bimeze tubabarire yumva ko ataririmba nta gikorane yojamo nta yogenda te nta yindi concert yojamo kiretse ari buririmbe kubera ko umva ko wogenda muri iyo concert uri buje ku gatuti gusa ahubwo menya ko uragenda juste nawe aguhezagira ujya muntu aririmbe nawe wicare uri umuvuga butumwa reka kumva ko woje gutemberera ishengero igihe kubera genda nawe ujya mu pasiteri wahajya aguhezagire wicare mu bandi twigerero gufasha gukundana tugire urukundo gushigikiranira ibindi byose Imana izokwimenyera ukuntu ibigenza murakoze ako kabikezo hereje ko kabisa umwe vraiment n'impanuro ku baririmbyi bose bagenzi banje umengo batagwa stage ntogenda hano yo nikosa bisigura biti ico ni twagikorija solidarity zo bikira dubuka aho rero aho twabikoze nabi Imana tubabarire hanyuma tubikore neza muri rusange ico ni kibi kubera ko burya ushaka gukorera abandi ushaka kuba mukuru akorera abandi ashira abandi imbere kandi kati weduga hanyuma ivyo navyo muri system y'Imana nko ko hoteli baro ku gihome icikugaruka ko igwiriye murakoze badukurikirana duza twatangaye tuntu umenye tuza guhuza ariko turangije nyene twahuje ibyo ariko byo twariko turavugana ko ndibaza twese turabihurije ko comme conclusion y'ikintu novuga ahanini byose bihagaze kukugira umutima w'Imana arakantu Yannick yavuze ko kakantu ko tutogira impemu ya Satani yaba umukozi w'Imana ndangiza ntagira umuntu yogira impemu ya Luciferi uko yakuwe mu ijuru no kurondera icubahiro gucira hejuru ubwibone rero bakozi b'Imana turondeye guca bugufi Imana dushire hejuru abaririmvyi nyene bigenda uko nyene umuntu wese agomba ko kuba mukuru nawe muto musi y'abandi rero iyi deba no nimba munyemereye hari byinshi aha twari kuvugana kandi rero ndibaza nimwanyemereye ikindi gihe murabinyemereye mwese ko tuzogaruka hano tukabiganirako je n'urambwira nejo nzoshangaruka tubimarire kabisa kubera ko twavuze bikeye deje bumva ko misanzwe deba yahindutse twari kuvuga ati none gospel mu Burundi irahari ntihari niyo twakoze iyo deba ijyagwawe nayo twakoze none sivyo urumva ko tuzokora iyo yagwawe rero ubu twakoze yajewe twe na Shalom twabikora ariko ibiganiro biba bikenewe kandi mbatanguye ibiganiro nk'ibi ego nimba hatanga ibiganiro nk'ibi muzonyemeza buke buke kubera ko ibiganiro bizoshikira benshi ndabizi uko kunyene tuza turamena ibihute tugira gute hariho abazaba bariko barakira murakoze yego kindi navuga abajournaliste muze muraduha umwanya wa deba kuko umwanya wa deba ntungana n'umwanya wa publicity deba ni deba murakoze rero umuntu mega tubahaye umwanya muto ariko twe tugira impuhwe z'abadukurikirana ari umuntu abonye ikiganiro kibaye kinini reka partie de base zogaruka dukora ikindi kiganiro ko niyo mpamvu ndabahamagaye ukunabigize ndabibona ko nabona kumenga nyene ndakunda abantu bafise amajambo menshi abo bantu bararyoshe gukorana bafise ibiro bafise byinshi nyene byo kuvuga ayi murabona dada ntiyavuze gose usanzwe yavuze umwanya muto muga yavuze bike byiza umwanya munini wabaye wa M.C Shalom na Uttar kandi vraiment mwagerageje kandi mwabikoze neza cyane ya abakunzi mudukurikirana narababwiye ko nimwakurikirana Ndufacom Tv ibintu byose dukeneye kumenya muri gospel ibyo tutazi tuzoza turazana ababizi babitubwire kandi turakeneye kumenya ukuri muri gospel nkuko bariko barabivuga birivuga ngo muzomenya ukuri nako ko bayi kwidegemvya rero turarangije kandi mugume hafi bazogaruka abantu kwere nabonye babise byinshi byo kutubwira murakoze bye bye